Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya we yagezweho nkuko muyakurikirana iminsi yose, tukaba tugaruka kuri politike hagati y'akazina muntu, ubutekano, bivugwa mu kibano, inkuru z'ibiba vyatangajwe n'abategetsi batandukanye, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu, hamwe n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru. Turabahaye ikaze rero aho muherereye hose, abari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, turabakengurukiye cane ko mudukurikira kandi nimuze gucikwa n'aya makuru turabahaye kaze. Iyi ni Hejuru TV. Hari uwafatiwe mw'ikambi y'igisirikare yahungiyeyo nyuma rero y'ivyaraye bibaye vyuko hari ibisasu vyaba vyaturitse mu gisagara ca Bujumbura bigatera abenegihugu benshi ubwoba. Inzego z'umutekano zikaba zakoze akazi kazo bajejwe, bakaba rero bahaserutse kugira ngo banakikuze, banakoze n'amatohoza atandukanye kuri ivyo vyaraye bibaye mu gisagara ca Bujumbura. Twabagejejeho inkuru yuko nijoro vyagenze. Muri aya makuru rero tukaza kubagerezaho inkuru nshasha, tukaza no kugaruka kuri ubu yoba yafashwe agahungira mw'ikambi y'igisirikare. Turaza kubagezaho kandi ivy'ingingo abakozi ba kaminuza y'u Burundi bafashe inyuma y'uko rero biyamiriza akarenganyo bakorerwa n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta. Ariko ivyo vyose tutari twabigeraho, reka tubabwire ko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca hejeje gutangaza ko abantu baguma basitirira mu gatumba ngo niho bavukiye, ngo niho bataye uruzogi n'ibindi ntibikunda. Niko yatangaje. Leta ngitegerezwa gukingira abenegihugu, barya abantu bose dutegerezwa kubadelokaliza canke kubimura tubatwara ahantu bari mu mutekano atamazi azosubira kubatera. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere akaba amenyesha ko bariko baratororokanya ibibanza aho bazosanga hari amatongo ya leta bazohategura kugira bazobatwara iyo. Ashimangira ko umuntu wese ari ahantu atewe n'umwuzurira ategerezwa kwitegura kwimurwa akaja aho leta izomutwara. Kubwiwe Uburundi ni buto n'akabuga, abanyagatumba bavuga ko batovirira kazobasanga aho bazoba babatwaye. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba amenyesha ko leta iriko ikorana n'abasanzwe bayifasha kugira hagire igikozwe ku banyagihugu bose batewe n'imyuzurira hamwe n'ibihomoka hirya no hino. Shikiriza ko leta uno musi ifise ibibazo vy'inkoramutima, ariko ko ivyabo bakozweko n'ihindagurika ry'ibihe vyihutirwa gusumba ibindi vyose, nk'uko rero binifuzwa n'abantu benshi ko abatewe n'ibiza bobagarukirako. Yabivugiye rero imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka kuri uyu wa gatatu, ariko arashikiriza rero ivyaranguwe na leta y'u Burundi mu kiringo c'amezi 6 y'umwaka wa 2023 ushira w'ibihumbi 2024. Yasavye rero ko abo batowe gufasha guhimiriza abo banyagihugu kugira ngo bave mu gatumba. Hari uwivye ikiyo c'umuduga abonye asagirijwe aca ahungira mw'ikambi y'igisirikare mu gisagara hagati ca Bujumbura, neza na neza kuri Avenue de la Revolution kuri ya 25 Ndamukiza aho yafashwe. Hari umusuma, hari muri bamwe rero bagenda na amagunira begera nk'abariko begeranya amacupa ya plastike n'ivyuma. Nkuko rero bamufashe babivuga ngo umusuma yari mu karwi n'abandi bari kumwe bagenda bigira nk'abariko batoragura amacupa atabura. Niho rero yashika hafi y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB aca ahanyura ikiyo c'umuduga canke retroviseur, acokeza muri rya gunira aca yigira nk'uko umenga nta na kimwe kibaye. Kumbe bari ngaho bagwiriyemwo abunguruza abantu bakoresheje taxi, baba bamubonye nk'ejo bamuja ko nawe abonye amasupari n'ibindi vyuma baje kumukubitisha, aca ahungira mw'ikambi y'igisirikare kuri Place de la Revolution. Abasirikare rero muri iyo kambi baciye bamufata bamuhereza abapolisi, bagize bararaba muri rya gunira basanga harimwo n'ibindi vyuma yagiye arakura ku yindi midoga. Bari ngaho rero harimwo abunguruza abantu bakoresheje taxi, bashatse kwihanira cane kuko bavuga ko ivyuma vyabo vyaba vyibwe, ariko abajejwe umutekano bakaba babatesheje.
Kugeza na n'ubu leta y'u Burundi ntiragira ico itangaza ku bisasu biriko vyumvikana biturika mu majoro. Mw'ijoro ryakeye twabibagejeje ko habaye ibara, hakaba hatewe ibisasu bibiri mu gisagara ca Bujumbura no mu ndwi iheze, kandi twari twabagejejeho inkuru y'ingene hari transformateur zibiri za Regideso zoba zaraturikijwe. Radio Haguruka hamwe n'abandi bagiye batandukanye bakaba baratangaje ko Red Tabara yoba yasubiye kwiyi nkumbi gatera mu gihugu c'u Burundi, ariko no kuri Twitter canke n'ubundi zindi mbuga ngurukana bumenyi Red Tabara isanzwe ikoresha ntaco bari batangaza kuri iryo turika incuro zibiri z'ibisasu mu gisagara ca Bujumbura ryavuye ko nta nico bigeze bashikiriza. Leta y'u Burundi iracari mu gacerere, ntibiramenyekana rero ingene biriko biragenda kugira ngo inyuma y'indwi imwe habe utuntu duturitswa n'ibisasu nteruzwantoke. Mw'ijoro ry'abapolisi n'abasirikare bakaba bakikuje ako gace kugira ngo abenegihugu amahoro abasagemo. Abakozi ba kaminuza y'u Burundi bariyamiriza akarengane bakorerwa n'ubushikiranganji bw'ikiga ca leta. Ni nyuma y'imyaka yababa 10 bataronka uburusho bigatuma umushahara utava aho uri. Nkuko amasendika abo bakozi ba kaminuza y'u Burundi bahurikiyemwo bivuga ngo abandi bakozi bararenganwe kuva muri 2022, bagatanga akarorero ku bakozi ba leta bose mu gihe abakozi b'inzego za leta zisangije amategeko institution ya statut spéciaux, ariko ubushikiranganji bw'ikiga ca leta bwo bukavuga ko abakozi ba kaminuza y'u Burundi bobo bategerezwa gutunganirizwa habonetse itegeko ry'umukuru w'igihugu. Rero bakabibona nk'akarengane. Iryo tegeko rero ryavuye rishirwako umukono n'umukuru w'igihugu itariki ya 1 Nyakanga 2023, hamwe mu mashirahamwe n'inzego vyarabwa n'iryo tegeko baratangura no kurishira mu ngiro. Ubwo bushikiranganji bwongera buvuga ko genewe irindi tegeko ry'umukuru w'igihugu riza gukosora iryashizweho, iryo naryo ngo umukuru w'igihugu heruka no kuritera ku mukono kwa 22 Ntwarante 2024. Inyuma y'iryo tegeko abandi bakozi b'amashirahamwe n'inzego baratunganirijwe, ariko abo bo muri kaminuza ntibaratunganirizwa. Ivyakurikiye nuko umushikiranganji yasavye abashikiranganji baharura amahera kuyongera ko mu gihe botunganiriza abakozi batarashikirwa. Mu nyuma yongera gusaba inzego zo mu bushikiranganji bwa mbere gufasha kongera gusubira guharura, ndetse yongera atuma ko abajejwe abakozi n'imishahara bo muri ayo mashirahamwe n'inzego gusubira kandi guharura. Kubw'ivyo abakozi bo muri kaminuza y'u Burundi bariyamirije ako karengane bariko barakorerwa n'ubushikiranganji bw'ikiga ca leta mu kutabatunganiriza nk'abandi bakozi ba leta, bakiyamiriza makete yisubiriza ubushikiranganji buguma bwandika bwerekana ko hadashaka gukura mu nzira ico kibazo, kandi umukuru w'igihugu yaravyemeje. Bari hamwe batotunganirizwa bavuga ko bazabandanya bakoresha uburyo bwose bushoboka bwemewe n'amategeko gushiga barenganuwe. Ivyo rero bakaba babishikirije mw'ikete bashize ku mugaragaro inyuma y'inama y'abakozi bose b'amasendika aserukira abakozi ba kaminuza ariyo SPEB, SPATUB, STUB yabaye kuri wa 19 Ndamukiza 2024. Reka rero tubagezeho n'izindi nkuru ziri mu bindi bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Ikinyamakuru magazine Jembere naco canditse inkuru zigiye zitandukanye, reka tubanyuriremwo zimwe muri zo. Mu ntara ya Gitega nta pikipiki irekuriwe guheka abantu barenga umwe canke kunguruza ibitungwa guhera kuri wa 2023 Ndamukiza 2024. Musitanteri wa komine Gitega ni Jacques Nduwimana yakoresheje inama ari kumwe n'urongoye igipolisi muri iyo komine ya Gitega, bagirishije abagendesha amapikipiki kuri wa 2023 Ndamukiza 2024, bibukije ko kizira kikaziririzwa guheka umuntu arenga umwe canke bakira impene, inka n'ibindi bitungwa kw'ipikipiki. Kuva ubu abazobirenga ko ngo bazohanwa. Abagendesha amapikipiki bahamagarirwa kandi kugira isuku aho bakorera hamwe no ku mubiri. Urongoye igipolisi muri komine Gitega ati hari abagendesha
amapikipiki bambara amakoti uwuterako ibiharage vyomera. Ngiye rero bigaragara ko benshi batazi amategeko y'ibarabara, abagendesha amapikipiki basabwa gutora umwanya bakigishwa ku buntu ayo mategeko. Nubwo biruko abo bagendesha amapikipiki basaba ko n'abiyunguruza babaye barenga umwe nabo bohanwa kuko hari aho babikora kubera bagoberewe. Mu bindi bivugwa cane nuko hari inkuru nziza ku bakunda akayeri ko mu biraga kanye ni bière sous pression. Hari ubunywero bushasha bwitwa La Nouvelle Brasserie Imo bugiye kugura hagati mu gisagara ca Bujumbura, buriko burarondera abo bakorera. Ni inkuru rero ku bakunda akayeri. Turabakengurukiye cane, ariko tubibutse ko hari imodoka yo mu bwoko bwa Yase yahiye iratokombera, ariko Imana yakize nta muntu n'umwe wasize ubuzima. Ivyo vyabereye mu Buyenzi kuri ya mbere mu gatondo ko kuwa 24 Ndamukiza 2024 mu karo vyiganwa nyene imodoka ngo yahiriyeho yaririndiriye kongerezwa impempu z'amapine, kavuga ko atazi neza co uwo muriro wavuyeko. Yamenyesheje ko rirahomvye cane kuko iyo modoka yamufasha mu rudandazwa rwo kunguruza abantu baja mu gisagara hagati bavuye mu Buyenzi n'abavayo bataha. Turabakengurukiye cane ko mubandanya gukurikira ibyo dushikiriza kuri Imbonesha kuri Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko, wibuke no kwisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa. Imana ibahezagire.